Shalom, ndabaramukije mbifuriza amahoro ya Kristo Yesu ngo agaze imitima yanyu. Muri abantu badasanzwe mu mwami. Umwami Yesu abahezagire cyane. Mugire umunsi mwiza w'amahirwe. Reka mbifurize kino kintu. Hari ikintu nageze kubabwira hano. Igihe cyose mu masengesho yawe buri gatondo, bimenyereze kudeklara ikintu ijambo ry'umwami ku buzima bwawe. Haleluya. Hariho isengesho tugomba kwimenyereza gusaba umwami, ubuntu bw'Imana, ubuntu bw'Imana. Hari isengesho Paulo yasengera amatorero akasengera ngo ubuntu n'amahoro bigwire muri mwebwe. Uzuseba bwira Imana ngo Mana ndakeneye ubuntu bumpuza n'umuntu kandi afise ibintu byanje, ubuntu bw'Imana bukubeko. Haleluya. Nagusengeye ntatura ubuntu bw'Imana ku buzima bwawe, ubuntu bw'Imwami buguhuze n'umuntu wifuza mu buzima. Hari gihura n'umuntu ubuzima bwawe bugahinduka. Reka mvuge abantu babiri bahuye n'abantu ubuzima bwawe burahinduka. Dusome mu gitabo ca Ezra igice c'8 umurongo wa 18. Dusome uwo murongo gusa uwo murongo umwe wo mu gitabo ca Ezra. Haravuga ngo maze kubw'ikiganza ciza c'Imana yacu cyari kuri twebwe, batuzanira umuntu w'umunyabwenge wo mu bandurutse kuri Mahili, batuzanira kubw'ikiganza ciza c'Imana. Ndagusengeye ngo ikiganza ciza c'Imana kiguhuze n'umuntu wifuza guhura nawe mu buzima. Aba bantu abisirayeli bavuye i Babyloni batashe, baherekejwe n'umugabo witwa Ezra. Haleluya. Barasenga Imana bageze ku ruzi rwa Havu. Bene data, ikiganza ciza c'Imana kibahuza n'umuntu bari bakeneye mu buzima bwabo. Ndagusengeye ngo ikiganza ciza c'Imana kikubeko, kiguhuze n'umuntu wifuza guhura nawe. Tuba dukeneye guhura n'umuntu mu buzima bwacu. Hari ibyo tutishoboje twebwe bwacu, ariko kandi hari igihe uhura n'umuntu ubuzima bwawe bugahinduka. Ba Ezra bari bahuye n'umuntu, uyu muntu w'umunyabwenge abakorera ivyo bari bakeneye byose. Imana iguhuze n'umuntu. Haleluya. Reka mbabwire uwundi muntu wantangaje cyane. Yari umusirikare, yari akomeye, yari afite byose, mugabo hari ibyo yarabuze, yatabawe n'akana k'agakobwa. Dusoma mu gitabo c'Abami bakabiri, igitabo c'akabiri c'Abami, igitabo c'akabiri c'Abami igice 5, dutangire ku murongo wa mbere. Namani umugabisha w'ingabo z'umwami w'Isiriya yari umutonyi kuri shebuja. Mwumvirize uwo mugabo, kandi yari umunyacubahiro kuko ari we uhoraho yaha inganji yatuma Abasiriya banesha ku mugabo umwe witwa Namani. Yari umuhizi w'inkomezi, ariko yari umunyamibembe. Naho yari ameze ivyo vyose yarabikora, mugabo yari afise ibibembe, yari afise inenge ikomeye. Mwumvirize uyu muntu yarakomeye gutya, ukuntu Imana yamukoreye igitangaza. Kandi Abasiriya bari baragiye kunyaga, ari ibitero. Muri uko kunyaga banyaga umwigeme mutoya mu gihugu c'Abasirayeli, araheza acororokera mu Namani. Bukeye yabarira inabuja ati icompa databuja akaja kuvugishwa n'Imana abi Samariya yomukiza iyo mibembe yiwe. Namani yari afite ibintu byose, yari umusirikare wubashwe, bahabwa intsinzi kubera we, ariko yari umunyamibembe. Mwumve neza, igihe kimwe mu ntambara bagiranaga n'Abisiraheli, banyaga nk'umwana w'umukobwa. Uyu mwana w'umukobwa ntiyaja mu yindi miryango, bari kumujana ahandi, ariko aja muri uyu muryango wa Namani. Ngo aritegereza sebuja ngene ameze, aramwitegereza umubabaro afite w'imibembe. Ngo babwira nyirabuja, aramubwira ngo uyu databuja uyu munsi yova hano akaja i Samariya iwacu. Hariho umuntu yomukiza imibembe, ariko uyu muntu yamuvuze izina. Murumva yuko uyu muntu yatabawe n'umwana. Bene data, Imana iguhuze n'umuntu mu buzima bwawe. Imana iguhuze n'umuntu mu buzima bwawe agufitiye amakuru. Hari igihe uhura n'umuntu agufitiye amakuru yawe meza yo kwizerwa. Ikintu cyanejeje cyane kuri uyu mukozi w'Imana, uyu mwana yavuze mu ijwi ryoroheje rituje, ariko kandi uyu Mukanamani nawe azumva cyane. Abibwiye umugabo we aremera, aravuga mu by'ukuri, reka ngende ndabe ko ari umuntu wontabara akankiza iyi mibembe.
nuko Namani aja kubarira shebuja ati umwigeme yavuye mu gihugu cy'Abisiraheli yavuze atya natya. Nuko umwami w'i Siriya aramubarira ati shira kugende naje nandikire umwami w'Abisiraheli icete. Nuko aragenda ajana amafeza itarando 10 n'amazahabu shekeri 600 n'imyambaro 10 yo gukuranwa. Nuko ashira umwami w'Abisiraheli icyo cete cyavuga kiti icyo cete nicyagushikira urabona ko kurungikiye umusabyi wanje Namani ngo umukize imibembe. Naho iki cete yakijanye ku mwami, umwami nawe akibonye ngo agira ingorane, maze umwami w'Abisiraheli asomye icyo cete yitantambura ko impuzu ziwe aravuga ati mbega jewe ndi Imana ngo ntume umuntu apfa cyangwa ngo abeho? Kuyu mugabo andungikiye umuntu ngo ndamukize imibembe eheraba ingene anyigenza ko muheze mu byiyumvire. Maze Elisa muntu w'Imana yumvise ko umwami w'Abisiraheli yitantambura ko impuzu ziwe amutuma ko ati niki gitumye witantambura ko impuzu zawe? Nazi wanje aramenya yuko mu Bisiraheli hari uvugishwa n'Imana. Nazi wanje reka kwitandamura ko izo mpuzu zawe. Namani arahaguruka n'abasirikare bajanye baja heye baja ku mukozi w'Imana witwa Elisa. Nuko Namani araza azana n'amafarasi yiwe n'imikogote yiwe ahagarara ku muryango w'inzu ya Elisa. Elisa araheza amutuma ko ati genda wiyuhagire kuri Yorodani ibiheta ngabondwi umubiri wawe uraca usubira uko wahora nawe uzoba uhumanutse. Akimubwira iryo jambo sinsomye hose Namani ngo arivovota cyane avuga nabi. Nta soni ananiwe no kuza ngo ashire ukoko hejuru yanje ntitunabonanye ngo ngende nje kwiyuhagira muri Yorodani. Uyu mugabo avuga inzuzi ziwabo nziza cyane. Iwacu ko dufite inzuzi nziza kuruta Yorodani, kubera iki ngo ariko rivovota cyane ariko aridoga gose? Ngo abasirikare baramubwira ngo mwami ko kubwiye koga mu mazi, iyo aza kukubwira ikintu kinini nti bari gukora, iyo aza kubwira ikintu kigoye nti bari kugikora. Genda tugende tuje kuraba. Aragenda Namani aribira muri Yorodani rya mbere, rya kabiri, rya gatatu, rya kane, rya gatanu, rya gatandatu, igindwi ya mibembe yose iva ku buzima bwiwe. Haleluya. Mwene data mukundwa, reka nkubwire rino jambo ndagufitiye kuri uyu munsi. Imana iguhuze n'umuntu ashobora. Uyu mugabo yakijijwe n'agakobwa kamubwiye amakuru yiwabo. Yamukijijwe n'agakobwa kamubwiye amakuru yiwabo. Imana iguhuze n'umuntu agufitiye message yawe, agufitiye amakuru yawe kandi yo kwizegwa. Twasonye muri Ezra nuko nk'uko ikiganza cyiza cy'Imana, Imana ibahuza n'umuntu umunyabwenge. Ndagusengeye ngo ugire ikiganza cyiza cy'Imana, uhure n'umuntu ukeneye guhura nawe mu buzima bwawe. Hari igihe uhura n'umuntu ubuzima bwawe bugahinduka. Yesu aguhezagire cyane. Uku kwezi kuzokubera imfura, kuzoguhuza n'umuntu wifuza mu buzima. Hari igihe uhura n'umuntu mu rugendo ubuzima bwawe bugahinduka. Umugabo witwa Eliyazari yarasenze isengesho ari kwiriba aravuga ngo Mana bantumye ikintu kigoye ariko ndakeneye amahirwe, asaba ikimenyetso. Umwigeme nza kubwira ngo nampa ku mazi yo kumwe akambwira ngo singuwa wenyine ndagwa n'ingamiye, namenya ko nguwa ari we wantumye ko. Bavandimwe, hari igihe Imana iguhuza n'umuntu mu buzima bwawe, ubuzima bwawe ukagira amahirwe. Haleluya. Ndagusengeye ngo Imana iguhuza n'umuntu wawe. Imana iguhuze n'umuntu afise amakuru yawe meza yo kwizegwa. Yesu aguhezagire cyane. Data ndasengeye uyu mwene data kurankurikirana. Ezra yahuye kubera ikiganza cyiza cy'Imana, ngo Imana yamuhuje n'umuntu yarakeneye. Ndamusengeye uyu mwene data ikiganza cyawe cyiza kibe ku buzima bwe, kimuhuze n'uyu muntu. Namani mu cyubahiro yarafite, mu butware yarafise, mu mapeti yarafite akomeye, yarafite ikibazo, yarahumanye, ariko ahura n'umwigeme umwe amubwira amakuru meza. Uyu mugabo aragenda, aya makuru ahindura ubuzima bwiwe. Ndasengeye umwene data umuhuze n'umuntu afite amakuru ye. Urakoze cyane. Icubara kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Yesu aguhe umugisha.